tunezererwe ibitugerageza. Rejoice in the time of tribulations. Yarandikiye abaroma kandi mu gice cy'umunani. He also wrote this to Romans chapter 8. Arababwira ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe. He says, I consider the sufferings of this time. Imibabaro tugira muri buno buzima bwa kino gihe. The suffering of our present Nikwiye time kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. should be no way comparable Kandi to nivyo. the glory which is yet to be revealed. Tunezererwe kugeragezwa. Yes, rejoice in the time of trial. Nivyo biragoye kwihamagarira ibigeragezo. Yes, you cannot go seeking for trials. Ariko ejo canke hirya y'ejo bikaza. But tomorrow or after tomorrow, when you encounter issues, Nezerwa muri ivyo. rejoice in those Ushima Imana times. muri ivyo. Rejoice in those times of Wihangane muri trials. ivyo. Persevere in the times of Hallelujah. temptation. Kuko niwarama Because if you uzohabwa persevere, impera. you shall receive a reward. Yakobo yarongeye arandika James ku continued to murongo write. muri iki gice nyene ku murongo wa kabiri n'uwa gatanu gushika ku wa gatanu. Right here from Igice ca that, mbere James chapter 1. aravuga ngo mwiyumvire ko ari ibyo kunezererwa gose bene data. See these things as things of joy, my brethren. Nimwagwa mu bibagerageza bitari When bimwe. you encounter times of trials, Mumenye yuko ibigeza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. know that whatever brings trials brings perseverance. Burya ibiza kutugerageza So things that come our way for temptation, burya rindira gatoya. you just need to wait a little bit. Biza bihekanye no kwihangana. They come together with perseverance. Umurongo wa kane Verse 4. ariko kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako But perseverance should have its own work, ngo mubone gutungana rwose muhinguwe mudahagije na so kimwe. that we can be made in a good manner with nothing lacking. Ugeragejwe When you encounter trials, biza biherekeranye no kwihangana. this comes together with Imana perseverance. yarabibangikanije no kwihangana. God put these things side by side with Burya iyo perseverance. bikunaniye So when you fail, nuvuge ngo Imana ntabyo itakoze. do not say that God did not help you. Yabibangikanishije no Because kwihangana. when they came with Kandi perseverance uku next to it. kwihangana And that perseverance guca kuguhingura guhingura igikorwa will cyako. produce endurance. Ni ukuvuga muri iyi periode yo kwihangana In this time of waiting, uba uri kurahingurwa buke 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 you are buke being buke buke. molded slowly.